ngo recommandation za forum ibaye mu kwicumi na rimwe no mu ndwi zibiri mu kwezi kumwe ziba zisohotse forum zisohoka kandi noneho mu majambo havuga ko mu kwezi kwa gatandatu turabaho bigeze no mu kwicumi na rimwe mwaka uza hakazuba evaluation umwaka weze ingene byagenze none uze evaluation ibyo tutanditse ngo tubone ibyo twashatse gushaka umukurikira amajambo aba yavuze kijya ko mu kwicumi na rimwe kundi mwaka tugira evaluation mu kwa gatandatu bakaba hagiye inzego amagroupe sectoriel azarabikurikira kandi hagiye havuga ati yavuze ati ni agenda 2040 ibihumbi 2040 ubundi uzaba wabaye igihugu emerja ibihumbi 2040 ijya nzira none iyo kugira emerja urayizi none suko uba hari kibuze iyo nzira kugira Burundi emerja irihe vyayi kwivari wiki igihe cyagimbe cyo nawe ucucuma igikurikira ati kiyaje n'ikindi mu leadership iyo umuntu ariko arandika ibintu ngira mama byumvise bavuze ko imyaka 60 iheze tukaba ku gihugu gushika muri 2015 hari bitagenze cyo gushika muri 2020 suwa ko ari we arafise ukuntu ibintu yabisanze ariko afata ingingo rero tumwezi yujane bitegeza kuva sinerira eni biga iswasani ne banasi ide mugaye cyo ko ndavuga ngaha nubwo imyaka ibiri ari kuyiwe mugo mugambo uri ku butegetsi uri kura kwiza hafi 20 kuri aba responsable de vaste quoi muri 2016 ushaka kuva imyaka 20 ku butegetsi mutangure kugira ico wajejwe ubusira bw'igihugu ni imyaka ibiri iwe mugabo ni imyaka 17 ariko mbeshemo yumugabo uri ku butegetsi kandi yararongo umva rero adise turi ku butegetsi gutanga kwa responsable de vaste quoi tushaka kuvuga ubu rero ivyo byaragoranye ati wewe rero wewe hari bya byaragoranye bikagwani ubu rero we fata ingamba shashi bataho fata ingamba shashi interano ngaha twe no kumeka tuti ni ibi bihushane biguma vyararoshe mu misi heze n'ubu rero birahari uranyumva none ati nyakuba kona kuri bihushane 10 no kumeka tuti ingufu ziraha faiblesse zobaha ibyo crée interano idasanzwe sivyo kuvuga ngo kurati cyangwa ukoresha umuntu yose ntabyo kucicika imyaka ibiri donne no mwana ni debeli za non intention vyifuza arabifise n'uvyumva we nabora none nabibona nga ivyiyumviro n'ama intention turabibona arabifise mugabo byari bushane 10 nibihava iyi titre burya iravuga neza umva none kuri rushane bikihari kandi ivyiyumviro vyiza bifise none quelle perspective inzira ni iyi ushaka gupapuriza mu bana ngatuze ko ari swasa nakweretse ubundi bucikukira muri 2005 byabaye biki mugabo nawe ndashaka ategeza kure yisisa none ko ari we yitoje watwara igihugu ntawa muhasi yaratangiye gukora yitoje rero kubera ibi bihari igihe yitoje rero nwe tubwira tuti ta ibihushane bihari bash bikenyerere nibyo bakaje kumukuru igihugu nyene kuko niwe wa mbere niwe yatowe ni wari imbere ninguva afite twazivuze yo gufatirako nibijogajoga yo mena by'intamba mitwabivuze urumva nibazo yuko aho hantu twagerageje kubakre abo ni mudufashe ibihushane 10 bituvire imbere magazine ati uvyerashije mu bisanzwe uvyerashije n'ibintu bine
icambere ni cohesion tudasubije hamwe burundu ntibikunda cohesion nationale conscience définitive utucimvamwo amoko intara imigambwe n'iki wewe uzoshika kuki igari imishishikije muri Afrika n'ibiki le communautarisme ababimvira ko abasitwaye bamwe yibonamwo umunyengozi ndumututsi ndumuhutu ndumusenedefdd ndumusenere tagira ahantu duhura dusubira nation abantu bakivuga kubona nk'abasenda bamanyagurana bakomeretsa biya sadone one byo nabyo murabona la cohésion hanyuma trajectoire vision kurikira vision ifise umva urondero abantu bahiga abantu shinga abantu bashoboye iyo vision n'uburyo rero bishobora no vision n'urondero buryo ibyo bitati iki bijya bindi byose uva niki hashaza guverinance ubijera gute kwejo turayishitse ko inzira turayiciye abadufasha abantu badufasha inshabwenge baziraje kudufasha kwishira mu ngiro uburyo turaburondeye intwari ibereye kugira uburyo ntibutujane ntibusesagurwe ntibwibwe ntubuhejeje swasta intari je kubwanje ibijya by'intara narabivuze jewe byarashimije ndabishikiye mu gihe uko tubifata ko ariko byo cyabigenda uhojeje bw'amakomune 150 intara zingahe bya none naje tatari byanaba amakomune agabanutse bakahinga uva kwiye ubwinge bukwiye intwari ibere abayarongora bagakomera bakaronga uburyo abahinga nibiki bijya nibyo byaje ini decentralisation ifite ifati ibyo rero gusa ariko ndavuga ni ibintu yamvuga ya politike usanga ikintu cyo kirashingwa twebwe tuzi yuko ari ukugira ikizi igihugu abantu bose bagira ugasanga kumbura hari abashaka kubispekiramo mu tundi tunyungu twe tutazi aho niho byo bigoye tukakurikira tuti ibintu biraje kumba abandi nabo bibonera ibindi aho rero niho bishobora kwaje ngabo sino jewe ijya gupfaje ndayishigikiye abasuma bakazavuze gwiki abasuma n'abantu bazogira gute bazohanwa nyaguhanwa abari bamaze guhanwa nyaguhanwa nico conye naho ndahejeje ibwirizwa shingiro hari aho riha avantage riha inguvu mukuru w'igihugu byamuhaye ubutegetsi bukwiye rimuha gushinga amabanga abantu bayashoboye aho bibakura hose zo ni inguvu zikomeye ushaka uko niba gumunoma abantu batabishoboye n'abara mu mugambi wawe ni responsibility zo iri kuri wowe kurabashira ibwirashirwa tuti rondera abantu babishoboye gukura mugabo ingorane nyamukuru faiblesse nuko d'abord kahise ku Burundi kamwe karahera karacapeza kuri ku reconciliation nationale hari ibintu byo muri kahise bidusha kuremera ikoza bibura imyereza severe ngene biko biragenda ikigira kabi faiblesse nuko hari abantu benshi bo hejuru begereye hejuru ngo badashaka guhinduka bashaka kugumira muri vya bindi badashaka ibihinduka yindi ngorane yo kujogajoga n'uburyo budakwiye urabona hageze nk'igihe nk'ikiza nk'igici nkakiza ugasanga turahanganya umwanya muremure ucubona ko ibintu by'uburyo usanga bikiri ikibazo opportunité iyo tufatira koniki nuko atazuti urabona bahera bakubihano byahavuye reprise de la coopération de bailleurs d'offres haicyo bita fin progressive de l'isolement diplomatique du Burundi bizorema kugira kirahera ibi byuko za RDC zose ziko zirinjira muri aka karere ka East African Community ko bigura opportunity y'Uburundi ushobora kokwana ko muri za Tanzania n'ama opportunity ku masoko mugabo menace iragumaho twabonye ari uko icyo bitari shocks external zikibandanya ni ibintu tudafite cyo tubikora kwizimwara zo muri Ukraine ibitoro biduga biva hanze byo tutashita tubikora bisaba kwa witeguye ni menace haguma
nibi byuko muri akarere haguma menace sécuritaire sous-régionale qui limite la coopération sous-régionale. Urabona muri akarere menace irahaguma muri Congo, imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda bitarahe byose nabyo biracapeza rudema. Inzira byo numva rero strategie iza kuranga nyene zijya nguvu zikorerako ukarabiza faiblesse ngiye uzataka by'abatashaka guhinduka gahangana agacubwa ko mu ngufu navuze ko abarundi benshi bashaka ibintu ko byohinduka bikagoroka sumugwa abantu mutoyi rero uza kuzi ibintu ko bihinduka mu ngufu nico gituma nabishize. Hanyuma rero menace nayo urumva iyo menace nayo ikontona muri akarere karaba akakora hamwe n'ibindi bihugu, ariko izo opportunity zuko izo rema y'u Burundi rikirahera ambasaderi karagaruka, abanyamerika barakwiye ibihano, abanyaburaya barakwiye ibihano, abongereza abantu bose bakora profita rero iyo opportunity niyo guprofita ntusamare